E&L Business Services tubazaniye agakopo gashasha ku mahera make, agakopo karimo ama daddies ku mahera make cane n'ibihumbi 2,500 vy'amarundi. Murabona ko agakopo kagabanutse ariko la quantité iriyo irakwiye. Karibu mubandanye mudushigikira, ego mubandanye mudushigikira mutushorera ku bafise ama anniversaire. Murashobora kugura ku bwinshi, igiciro gica kigabanuka mu gihe muba muguze udukopo turenga 5, turabagabaniriza igiciro. Abana baradukunda n'abakuze baradukunda, nta numwe atadukoresha, ariko ku bana ushobora guca ubashirira mu mata, abana batoyi, kugira ngo tubombe ntitubagore guhekenya kuko turagumye ariko turaryoshe. Ariko ku bana vyiza murashira mu cayi canke amata kugira ngo boroherwe kudufungura. Karibu ni ku Mibereho TV, aho tuvugana utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose kuri Bashasha. Ndakwinginze kugira ntugende udakoze subscribe. Sondawe hepfo handitse ijambo subscribe, nimba telefone yawe iri mu rurimi rw'icongereza, nimba telefone yawe uri mu rurimi rw'igifaransa, ico twita ikinofunofu, uza gusanga handitse ijambo s'abonner riri mu majambo atukura. Fyondako ushigikire Imibereho TV, fyondako uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako uragafyondako kugira ngo igihe cose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV wibonere notification kuri telefone yawe. Ndasubiye kubaha ikaze. Ku bantu mwifuza gukora commande, murashobora kuntora kuri iyo contact nashize ngaho. Mushobora gutelefona bisanzwe canke mukandika WhatsApp, iriko kuri WhatsApp. Murashobora kundungikira ubutumwa muciye kuri WhatsApp, birakunda. Nama ku murongo igihe cose kiretse mu masaha y'ijoro guhera 4 gushika 12 zo mu gatondo. Aho oye sinshobora kubesha ngo urashobora kuntora kubera agatiro kaba kantwaye, ariko ayandi masaha yose murashobora kuntora. Ego mubandanye mudushigikira, mubandanye mushigikira E&L Business Services. Turakora snacks zitandukanye, nizi daddies mubona, turakora n'ama chips y'ibiraya. Vuba cane turazana ubundi bwoko bw'ama chips kugira ngo mubandanye muryoherwa n'imiryango yanyu. Hari abagize imisi bambaza ati none ivyashara vyanyu tubisanga mu ma alimentation n'ama supermarché ayahe? Tubwire amazina exactement aho tubisanga. Nukuri nararyohewe cane n'ico kibazo, ni ikibazo ciza cane, ni ikibazo ciza cane. Ariko uno musi ngira ntangure ndababwire les quartiers tumaze gushikamwo, hanyuma ikiganiro gikurikira ndabemereye neza ko nzobaha exactement aho tumaze kuronka amasoko, aho muzoshobora gusanga ano ma produit yacu. Ego ahantu hambere ni muri centre ville de Bujumbura. Murabona ko hariho ama alimentation n'ama supermarché atandukanye, turamaze kuronka hatari hake, ivyo navyo ndabishimira Imana. Hariho muri Asiatique, turatwara muri quartier Kinini, Kibenga, Kanyosha. Ku Musaga turatwarayo, Gasekebuye, turatwara Mutanga Sud, Mutanga Nord, Kigobe, Gihosha, Gasenyi. Turatwara muri Jabe, hariho no mu Buyenzi turatwarayo. Tukongera tugatwara muri Miroir, turatwarayo. Hariho ama alimentation, hariho supermarché muri Miroir, no kuri irya barabara rya Shanique, ryo kuri Shanique rigenda muri ville, hariho ama alimentation ahari, turatwaraho. Carama, hariho Carama naho turatwarayo. Nibaza ko ari aho tumaze kuronka amasoko, naho nyene tumaze kuronka amasoko. Nibaza ko ataho nibagiye, ariko hariho aho vyanditse très vuba cane. Très bien, nzobereka, nzobabwira aho tubitwara
exactement aho tubitwara. Ndaryohewe cyane ingene mubandanya mukurikirana ibiganiro bica no ku Mibereho TV Bashasha. Ndashimye cyane kuri abonema mukora, nukuri cyane. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha, Imana iborohereze mu byo mukora, Imana ibahe umugisha mu byo mukora, Imana ihezagire ibikorwa by'amaboko yanyu. Nukuri biranezera cyane ingene mudahengeshanya gusangiza ano mavideo dusohora, ntimuhengeshanya kuyasangiza abandi. Nukuri ubwo n'urukundo munyereka, ndabishima cyane. Ushobora kwiyumvira ingene ndiko ndabivuga ukamenya ni ibintu byo gufinata, ariko ndashima bivuye ku mutima ingene mukurikirana ibiganiro dushikiriza hano ku Mibereho TV. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire mu buryo bwose. Ndanezerewe cyane, reka ndabifuriza umunsi mwiza, mugire umunsi mwiza w'imigisha, umunsi mwiza wo kuroranirwa muri byose. Ino video ndiko ndayedita mu masaha yo mu gatondo, ariko bivanye n'amasaha uyirabiyeko. Imana ikugirire neza, iguhe umugisha. Nuko reka ndabasezere, reka ngeze ngaha ndabasezere. Imana ibahezagire cyane. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here